Ndi nitekana umunezero nsubire ngusuhuze nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure igushikiriza amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ndaguhaye ikaze ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye kuri uwo munsi wa mbere igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatandatu 2024 ico utegerezwa gusa no gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyonda ko hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi nk'igisata c'inkino igisata c'umutekano igisata c'abakozi n'akazi igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu igisata c'agateka kazina muntu igisata c'uburimyi n'ubworozi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira Venuste Muyabaga avuga ko abahembwa na leta batari ku kazi basabwa kwishikana bitarenze ukwezi Umushikiranganje w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga hatera kamba abakozi bahembwa amafaranga na leta batari ku kazi kwishikana mu kiringo kitarenze ukwezi ibi akaba yarabishikirije mu nama yakoresheje nabo mu bushikiranganje butandukanye kwigenekerezo rya 29 Rusama 2024 vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo kandi umugambwe APDR urashima ingingo ibuza imodoka gutondera ibitoro ku masitasiyo y'amabisi umugambwe APDR urashimishwa n'ingingo yaraye ifashwe n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ihagarika imodoka n'amapikipiki gutondera igitoro kuko babikoze mu ntumbero yo gukingira umutekano w'abenegihugu nayo kandi mu ntara ya Rumonge urudandazwa rw'abigeme mu Kigwena rwasubiriye kwibonekeza abigeme batari munsi ya batanu barakozwe ko n'urwo rudandazwa kuva mu ntango z'uwo mwaka w'ibihumbi 2024 muri zone Kigwena ni muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi abavyeyi babo bakozwe ko n'urwo rudandazwa rw'abigeme basaba ko uwo murongo w'abadandaza abo bigeme ufutwa bakemeza ko ukorera mu Burundi ndetse na Tanzania igipolisi cemeza ko cafashe umwe mu bikekwa vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo bw'idonido ntuje kure nayo mu yandi makuru kandi nkuko nari mbikubwiye mu ntango zano makuru nuko abategetsi vyabanyiye gutanga ibitoro ariko batagishaka imodokari zibonekeza ku masitasiyo igipolisi c'u Burundi catangaje kuri uwo wa kane ko kuva ubu kibujijwe guhagarika imodokari kuri sitasiyo itagira ibitoro ubwo bugenduzi busigura ko bugomba korosha uruja n'uruza ku mabarabara bukanagomba gukingira umutekano w'abantu n'ibintu ariko bamwe mu babikurikiranira hafi babona ko izo ndongozi z'u Burundi zananiwe no gutanga ibitoro haraheze imyaka 3 zipfuza ko imirongo y'amamodokari hatonze ku masitasiyo hatagira ibitoro adasubira kuzunguruka vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure nayo kandi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi bugushikirize ino nkuru ivuga ko ikakuma ni mwikambi indaro impunzi mu gihugu ca Kenya hari impunzi zitatu z'abarundi zagizwe ko igitero abo barundi babonetse mu gatondo ka kare cange mw'ijoro kuwa gatandatu uheze abo barundi babonetse mu gatondo ka kare cange mw'ijoro kuwa gatandatu uheze abo barundi bagiriwe nabi batashe mw'ijoro basaba abapolisi kurikanura kurusha kugira ngo bakingire umutekano isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanye mu buryo burambuye ntuje kure ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV haraba handitse ijambo sabone canke subscribe urafyonda ko hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko abahembwa na leta batari ku kazi basabwa kwishikana bitarenze ukwezi
Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga atera akamo abakozi bahembwa amafaranga na leta batari ku kazi kwishikana mu kiringo kitarenze ukwezi. Ibi yabishikirije mu nama yakoresheje n'abo mu bushikiranganji butandukanye kw'igenekerezo rya 29 Rusama 2024. Umushikiranganji w'abakozi n'akazi Venuste Muyabaga yaraye akoresheje inama n'abo mu bushikiranganji butandukanye mu ntumbero yo kurabira hamwe ingene akazi kifashe n'ingene kogenda neza. Muri iyo nama umushikiranganji yamenyesheje ko imiliyaridi zitatu arizo zimaze kumenyekana ko zibwe mu guhemba abantu batari ku buzi canke batakibaho. Muri ayo mafaranga yose miliyoni 52 gusa nizo zimaze kugarukanwa kuri konti ya leta. Ayo mafaranga akaba yaratanzwe n'abantu bishikanye ku gushaka kwabo mu gihe bamenyesheje ko bahembwa amafaranga atari ayabo. Umushikiranganji Venuste Muyabaga akaba yaraciye ashiraho ikiringo c'ukwezi kumwe kugira abakozi bazi ko bahembwe amafaranga bazi neza ko batakiri ku kazi kuba bishikanye imbere y'uko ico kiringo kirangira, bitabaye uko abazofatwa ko bahembwe amafaranga batari ku kazi kandi ntibishikane bazofatwa nk'ibisuma vy'ivye leta. Nayo mu yandi makuru kandi nuko umugambwe APDR uriko urashima ingingo ibuza imodokari gutondera ibitoro. Umugambwe APDR urashimishwa n'ingingo yarayifashwe n'ubugenduzi bukuru bw'igipolisi ihagarika imodoka n'amapikipiki gutondera igitoro kuko babikoze mu ntumbero yo gukingira umutekano w'abenegihugu. Inyuma y'aho ubugenduzi bukuru bw'igipolisi butangarije ko guhera kw'igenekerezo rya 30 Rusama 2024 ata modokari canke amapikipiki birekuriwe gusubira gutondera igitoro ku masitasiyo kiretse bumvise ko igitoro gihari kuri sitasiyo canke cabonetse. Nk'uko yabishikirije Desire Nduwimana avugira igipolisi c'igihugu, yamenyesheje ko babikoze mu ntumbero yo gutsimbataza umutekano wo mw'ibarabara nyene. Muri iryo tangazo yaribukije abagendesha imodoka ko basabwa gusuzuma ingendeshwa zabo ko zirimwo igitoro imbere y'uko bafata urugendo kuko bituma imodoka yihagarika mw'ibarabara. Mu mugambwe APDR bagize ico bavuga kuri iyo ngingo, aho bobo bashimishwa n'iyo ngingo yo guhagarika imodoka gutondera igitoro. Nk'uko babishikirije ku rubuga rw'uwo mugambwe rwa Facebook, uwo mugambwe uvuga ko ushimishwa n'iyo ngingo yafashwe n'igipolisi kuko babikoze mu ntumbero y'umutekano kuko haguma hibonekeza abantu bateza umutekano muke. Uwo mugambwe ukaba usaba ariko ko ivyerekeye guca amahadabu ku ngendeshwa ziri ku masitasiyo vyoba birabangirwa bakabanza gusigurira abagendesha izo modoka. Umugambwe APDR urangiza usaba leta gukora uko ishoboye kose igatorera umuti ikibazo c'ibitoro kandi nayo igasabwa gutubika umukanda mu kwifatanya n'abenegihugu mu kugabanya ingendo zidakenewe canke zitihutirwa. Ingingo ibuza abatondera ibitoro ku matasiyo abatari bake barayineguye kuko iza gutuma ivyahuha bihuhuka kuko hasanzwe hari ikibazo gikomeye c'ibura ry'igitoro. Igitera iyo mirongo myinshi ku masitasiyo ni ukubera ata gitoro gikwiye gihari. Leta ikaba ikwiye gutorera umuti ikibazo c'igitoro kimaze hafi imyaka 2 cibonekeza mu gihugu, nayo kubuza abantu gutondera igitoro si wo muti urama. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Ico utegerezwa gusa ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza biba biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'abakozi n'akazi ndetse n'ibindi bisata bitandukanye.
Ndakwifurije rero kubandanya uraroranirwa kugira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.